ariko mbona umengo nzora nk'ikibazo umuntu ndamukunda mugo ntabibone none ngire gute ndamukorera iki kugira mbone ko ndi umugore mwiza imbere yiwe amatelefone kamwita sweet atongwaza umutima akuti ndamusanga muco twakoze turi imfuvyi sivyo urazi kuri wowe ni jewe ndi papa ni je ndi mama sivyo urabizi rero ndakwinginze uje muvyeyi w'abandi uzo gufata nk'amata ugerageze kushoboye kose akubere mama urazi ko nzobikoranye nuko abimbwira sawa uzobifata nk'amabwiriza rero ndakubwire mwana wa mama urazi ko uri umuhererezi wacu hagaca jewe ndi mukuru wawe urabona ubuzima ndimo urabona ingere nibatse n'ujya mugabo amagorwa ndiko ndabona mugabo wese ndayarindirako oya nawe rimwe na rimwe dada ubigira ikiteze kwe umvira ivyo nivyo bavyumvise nibyo mwarakunda nakwirereye ndakubura kubaka nukugereka ibuye kuri oya jewe ujya noca ndamukora oya yakubarire kubaka nukugereka ibuye kurindi urabona jewe mukuru wawe ubuzima mbayemo urabona ujya mugabo amabeti zankorera nakubere byose ndabitimbiyeko nivyo dada ubera nzi ico ndiko ndarondera kurondera iki ndondera kubaka sinagiye gufyina uwo kubaka nuje none ngire gute sindabaka kandi sindagusuzuguye kubera inyigisho nivyo sindagusuzuguye ari ibihanganira bijyanye by'umugabo wiwe by'umugabo wawe jewe ntamukereye no mukona umviriza ndakubarire nta byo gukona ndashobora kandi nisura niyo mpamvu naguhamagaje nk'uyu jewe ni muri bisura kiri ngahe rero wewe mwene mama wewe Imana iguhezagire ubwo bugeni bushike ubake mugabo urabira akarero kuri jewe mwene nyoko je mukuru wawe ibibazo ndimwo urabizi urabibona jya mugabo ngene tubanye urabibona ngena njye umutima tamahoro ampa mugabo nari naramukunze mvuga ati uyu niwe twokwirana tukubakana kumbe rasanze ibyo niyumviriye atari byo mugabo cyanda bifata uko biri oje ngiye kurondera amahoro ntabwo ngiye kurondera amahoro ubakane n'uyo mugabo wawe mu mahoro ibyo azobwira byose byihanganira uvuge ati nta kundi inyigisho ikure iwanje hamwe ne wana icambere na mbere mu rugo kwihangana sivyo wiha amahoro kandi ukagira ibanga apana byo ngo murashwanye nimba mushwanye muhereze mu cyumba abantu bite ntore urahora nyene none ugirana urumva udasha wiruka bibarabara none ufise agatwa karitike mana mushobora urumva rero yanzo mwubaha ndamukunde nkuko bibereye urumva rero mwene mama urabira akarorero kuri je mukuru wawe ibibazo ndimwo amakuba afise muri ijyanzu amabeti zijya mugaba nkorera mgo byose ndabishiraha ku mutima nkabihereza n'Imana yo mu ijuru dada je vraiment ntakubesha ndabubaha kandi muri bakuru banje impanuro mu mpanda zumva mugaje w'umuntu twahuye dukuze tugahura twese dukuze ntiyandeze sinduruyoya ndagiye twumvikane ntabwo nagiye kunzanira uburofu je nkabijya bintu umugabo wagukorera jewe sindi ko ndabesha ngo nihagara ariko nigira umuntu wahatari je bijya ntavyo no kubyara cyo ndamukerera ndakubwiye ko no mukuraho jewe nzo ndagiye nubake ndamwubaye nk'umugabo wanje ndamukunde muganza ni ibintu by'uburofa kabisa aho je nturi kumwe kuko nagiye guhiga amahoro sinagiye kurondera uburofa umve nakubwiye niya nyubaha nzomwuba niyanzanira uburofa ni uburofa ku bundi ni kofe ku bindi twahuye dukutse Sania umve nakubwiye n'ukuri we gusa we Jack musaba musengera uvuga ati ebana mpure sanga ujya muhunga atangorane kujya nyene ndamubona abandanya ari kujya nyene mugabe byo kunzanira ngo zazarura ivyo vyo byahehe ngo mu bagore hari ucukona gapfa nkibwa yerera uko nyene Sania je sindimo Sania uranyumva je mukuru wawe ndakumva uranyumva niyo tugira turongoze none muri ko musabira ko ngenda guhura n'ingorane cyangwa n'ukubwiriza n'imviriza basejewe umvira nk'uyu kintu ntibazo guhende ngugiye kubaka ngugiye kubana marayika nibishoboka wewe nkiri marayika nawe sima umviriza basi nimviriza birarutana sawa birarutana sivyo yaka Jesse ndi ntumwa yo kuza kwihanganira ivy'abana b'abantu byose bakora ibikini biki umuntu akuze koko wowe yabari bikunengera yaraguhaye n'umuti yaraguhaye umuti none wewe bikore baze babane mu mahoro gusa nico nose nanje nivyo nsaba tubane mu mahoro mugabo injyaza w'impanuro zaje n'akadefo mu muzi ko kabisa we murambwira hakiri kare
kabuze karakadefu mu muziko je vraiment mbona ari sawa nangorane mu Jiko avuye ku mutima wewe urabuca ubwenge apana kuma wigira zezenga ujya n'umwana w'umuntu nkuko nawe uri umwana w'umuntu reka kumwigira ku bintu vyatari werekane wewe kuri marayika ntabwo uri marayika uri umuntu ufise inyama n'umubiri biva amaraso kandi urababara ntagufise umutima wiwe ufise umutima w'inyama kweka gufata nk'igikoropesho nawe kavyema je nagiye kubaka ubwo ntiwagiye kubaka wagiye kugogo we sinzi urya surugo ry'abagwitwa umuriro kajya nagasho ntabwo ari urugo nuko kugenda umuntu akabona amahoro umunezero akakora ibyo akora nk'umugore mu rugo no kugenda umugabo atasa 8 z'ijoro uzama gucunga inzu murariri sana nkuko James no kubibwira ivyerekeye by'umugabo kuko niyo ndamubonye nza numva menga no mufata nkamuduza nkamutakwibuye ujya se n'umuntu ko bamu bisanzwe ujya no gutwara ikibanza cy'abandi baba bakwiye kubaho ariko aratesha umutwe abantu sana imfizi ya komine sana nyumviriza ntibazoguhende ngo ugiye kubakana marayika uranyumva si marayika uzobugiye kubana nawe ni umwana w'umuntu nkuko nawe uri umwana w'umuntu kandi ntibyama byera ngo de wowe urafise amakosa yawe nawe afise amakosa yiwe sivyo urantahura ico kimwe ubanza ugishire mu mutwe ntuzogena ngo ukujya umubona ngo ya azi ko tutarubana Adamu na Eva siko mubana nimugiye kubana nka Adamu na Eva ntibikunda niyahindura kujya ndamubona urukundo akaruhindura nkaje nzohinduka ntazibaza kumanya amahembe none aganuka kadura agakosa gatoya usava agakosa gatoya ndadari atandukanye n'ivyo uko bimeze kama isawa kandi umugabo atakumvira ntabara umugabo Ikora umviriza basakubwira je ndi mutambukanye wiwe sivyo agomba kugendera singiye kumutegeka mbwa yifa ko twumvikana subiramo iryo jambo ko kugendera ku mategeko yawe sinavuze ko ari gushaka kugendera ku mategeko yiwanje wavuze ko genda oya muganirizwa ko ico mvuga cyose mvuga nk'ibwisuze mu muyaga ifa ko rimwe na rimwe nyumviriza sawa mwene mama ndakwifurije ubugeni bwiza mubane mu mahoro n'umugabo wawe uzogira umutima wo kwihangana nico gikuru ndagusabira cyo ngo ndabwira amajambo make abaho urumva ufise akazi kenshi urazi nanje ibyo mbayemo ngaho urabizi ndabizi ariko mwebwe kweri ahubwo Imana isisange kweri mukoshi ari umwe niba ukwasa ku mubiri ariko asa no ku mutima mugabo abonye mewe no ku mutima ni kwasa umunsi wa mbere aza Ibura akamunyereka yewe yarankuyakuye yewe arafata neza ndavuga ni Imana ishimwe nari nararonde mukazana ndabura cyose mukazana afite umutima mwiza yambungabunze iyo bangangubira tuvuga ati Ibura yaraguye ku mugore gusa ikibazo gisigaye kwa Ibra mbega Ibra wewe wiyumvamo yuko uri tayari kuko urabona ugomba uhindura ubuzima umva waribana wari célibataire ugomba winjire muri uhindure état civil uje muri marié ubu ni tayari nufata umugore hama cyo dutangura kumva hariya nini amajambo menshi biki n'ibiki uravyiyumvamo ati jewe kabisa ndi tayari kuba kugwanje je nikuvuga ko ndavyumva ariko abamaze bavuze ngo she alfashay ya nuzuvuga ibyarabu mama tumva ngaha uzi uko atuva icyarabu turavuga ibirundi shaye afasha nawe uvuga uko onye buke mugabo ubikore kandi ubishiremo umuzirikanye kwerekana yuko nukiye buge tashite urati cyo ndira jewe agira ibyo avuga ibyo agomba byose jewe nkenikona ujya mukazana aha mu rugo agushikira unyarutse ndiga mayiba ubukwe bwawe none ubizi gute ko ntashobora kugenda n'umuguzi niwe gumu bitegesha ubizi ko nzoramba ubizi ko nzopfa kare kandi nawe wenyene ego umwana w'umuntu ntazi umunsi n'isaha icyo ituma rero wo binyarutse namwe n'abanyu kavuga atangufashe mu binyarutse ibyiza ntakubwiye ngo gira gihuti oya binyarutse rubanza ruhere bive mu nzira ugira umugore mu rugo nk'abandi wubake kusama je ikintu nagomba mbire Ibra je ngoma ndaguhanure ka bugenzi ni mama ni umuvyeyi wawe ni nk'umuvyeyi wanje kandi ikintu ngoma ndakubwire abona ko umuvyeyi wawe ubu unye mubana ngaha asa neza nta matabura nta mpuzu zo kwambara bura nta bifungurwa bura ameze neza amata murabona yuko asayanga Ibra ukazana umugore wawe ngaha uzobandanya ufata neza mama wawe ntujya musuzugura cyangwa utangure kumva urazi yuko abakazana burya biragoye kubana umugore wawe akaza kubana hari mama wawe biragoye uzokumva kubwira ngo mama wawe mama n'umurozi
mama wawe sinzi n'umurozi, mama wawe sinzi akora ibi na biriya, mama wawe ameze uko nakuriya, ukishinga ivyo bintu. Shauri yako ndakikubwiye, uyo mukobwa bazokwicarane bavugane. Je bizombabaza mama ni numva ngo batanguye kugufata nabi ariko baragusuzugura mu nzu. Navyumve rero bitahure. Ni wana Imana izoguta. Navyumve kandi bitahure. Je narakureze mu bukene bwishi cyane kandi urabizi. Ndakubungabunga mwana wanje gushikaho niyimye wowe ndaguha. Naremeye kugenda gusa igikombe cyanje kimwe nkakimesura ijoro buca ndacambare. Uno musimana yarakugiriye ubuntu ibonye amarushwa naciyemo bwanga kurere. Imana ikugirira ubuntu iraguha. Raba inzu uyicaye mwe nisa, raba ibintu Imana yaguhaye ingene bingana. Ejo ni wanta Imana izoguta. Kandi ibyo ni jambo ndakubwiye uno musi utarazana umugore mu rugo. Ni wanta Imana izoguta. Ndabisubiye. Uravyumva Ibara. Imana izoguta ni wanta. Ico rero bicokiye. Je naje ndakikubwiye. Urukundo ni rubi, urukundo bavuga ngo ruhuma amaso. Ukunze ntubo. Je n'umugore nabonye ko asa nirirenga niko. Ntiyagumana umutima nk'uwo nabonye afise. Nukuri uzo mufate nka mushikawe, mufate nka umanga nuwo navyaye, umubungabunge nkakujya najewe ubungabunge. Uriko racumva. Wasanga ari ingorane yabaye. Ntazibona zitakwitana amahembe. Uzomubaze nanje umbaze hama bive mu nzira. Kuko nibisanzwe ibyo. Sibyo umwana w'abandi ndagusabiye kujo mufata neza naho nzo nakiriho mubungabunge nk'umukenyezi nyene mu rugo ariko mukana muri babiri Imana muzoba kumwe je navyumvise mu Ibara hamwe nawe sera gutumya nufata umwana w'abandi na oya jawe urabona ko sinkibasha sinkijya kwambara impuzu z'amahera menshi sinkijya ibintu murengera urabona ko ntuge niduta twe duta twanje sinze nigere ndatubura nari ninaronka twe duta twanje zurabyo kwiye hasigaye naho kuja kwibikira isoni nijyame naki Sania agomba bamukwe. Sania? Kuwa Mungu batozana inkwano. None ibyo birandaba te. None muta. Zo nkwano zishazakirwa nande udahari. Birakuraba nyene. Uwo zakirwa ari wese ntizoba zishitse. Niyo mbwira ati nazakire. We ntiwozaki. Ariko muta. Ugomba wibagize yuko Sania twamureza kiri mutoya cyane. Yarerewe mu bandi. Sania amaze mu bisanzwe hano muri no rugo ndamufata nk'umwana sivyo n'ubundi n'umwana none ko ari we mukuru kuri we none uko mubwire yuko ahanyene ufate inkono ziwe zakirwe n'uwundi muntu wo ku gasozi wowe uhari ngaha aye ninde yababwiye ko ari uwundi yazozakira none wase kuzakira umva zokwakirwa nawe ninde yababwiye ko nase kuzakira je nakira inkwano nazi n'igitigiri murabigira mu bitunganye mu nyereka ibintu bitunganye erego uribuka yuko inkwano ari agashima k'umukobwa si kuvuga ngo n'amahera ngo aba aje kuja mu kigega cye n'ibyo nyene ivyo narimbizi mu vyita agashimwe ariko iyo muri ko murasaba ama minervare y'umukobwa wanje Daria ntimuvuga ko ari agashimwe mwo muvuga amahera ya mirenge mbabwira ntabakobwa ntakigenda singiwe baraje kwiyorera ivyo mwatunganije byose biyorera igikobwa bijyanire bajana hiyo munyamuntenge ntavyo mumenya bajana mu rumonge ntavyo mumenya bajana muri Amerika ntavyo mumenya hariho n'abasigaye babajana muri Canada ahagegwa n'indege utazofusubiye no kumubona ari wowe wirereye byose none ashaka kuba ngaha muno ariko muturaze ko akora gateka duteye none agumya ngaha ni bibi iyo kubura kamesa kavoma gateka agateka injya tukajya hari ngorane murera abana ngo mubirukane niyo turamwirukanye ntagiye kuba kugwiyiwe
nagira yo amahirwe turonse kwa duteye iteka muri runo rugo dusohoye umukobwa mukuru amahirwe muragira rero ko mubona ari amahirwe murabitunganya muzombwira cenzo nzobona ibi ivyo muzogira nivyo nyine ariko ntimuneshe umwanya bakazoza basanga ari hondi nzobakira fizuri